ubwa mbere nk'uko mubizi twavuye ngaha twerekeza igihugu ca Australia muri Adelaide, nta kindi cari kitujanye atari kurondera ubumwe bwarumaze imyaka n'indi bwarabuze mu Barundi bo muri Australia. Ubu dushimana ko twabishitseko. Ica kabiri tuvuye ngaha muri Australia twaciye tugana muri Washington DC, Etats-Unis, aho twari twitavye inama ya Banque Mondiale, ibanki y'isi yose. Mbere nkababwira yuko twitavye n'inama za Afrika, Union Africaine muri Etats-Unis nyene. Nta kindi twariko turagerageza kwitaba izo nama kugira ngo duterere nk'uko ibindi bihugu vyariko biraterera, ariko kandi tugire network kuko nyamugenda ko ntari miri menshi kandi akatagurutse n'ikamenyo bweze. Izo nama rero zabaye inama ngira kamaro, byaradufashije cyane kandi n'igihugu nibaza ko bari bagiserukiye barabonye ko bahungukiye ibitari bike. Ivyo nama rero tuzobigaruka ko muzobona na resultat y'ivyo twakuye ahantu Misiri imbere. Tuvuye ngaho rero twace tugenda muri Arizona, niho dusanzwe tuba, niho muhira. Hama twarashoboye kuganira n'abatari bake muri Arizona, ariko igikuru twari dugiye muhira nyene kuruhuka. Rero ubu novuga yuko nari mu karuhuko gatoyi, nari mazemwo hafi indwi zibiri muri Arizona. Ubu rero ndagarutse kugira ngo nje ku kivi dukomeze igikorwa twatanguye. Hanyuma ku vyo mwari muvuze muti hariho ibibazo muri diaspora, hari amajambo meza avugwa, n'ivyo hari ubuntu bwinshi buvugwa. Nagomba ndababwira yuko ni inkebuzo rusangi mp'abarundi bose kw'isi. Imbere yuko wumva ikintu ukacemera, uzobanza utohoze umenye wakivuze wariwe, kuko vyarigeze gushika mu bihugu bitandukanye kw'isi, aho umuntu wasanga ari mu bitaro arimwo serumu kubera ko yagize crise, akavuga amajambo menshi ahamura agumura abantu mbere bakanayemera. Kumbe uwo muntu mw'uwo mwanya yari muri crise, yaragwaye. Ntivyakunda yuko ico gihe umuntu ashobora kumenya ko umuntu areka avuga komeye canke ari fisi ikibazo. Rero no muri diaspora nuko bimeze. Imbere yuko mwakira ivyo abantu bavuga, ikintu ca mbere wasaba nuko mubanza gusubira inyuma mukamenya umuntu ariko arabivuga ko abivuga ubwa mbere ari hehe, ubwa kabiri etat de santé yiwe ibimeze gute, ica gatatu eske aha bivuga nabo bivugira ninde abamutuma kubikora. Nukuvuga n'ibintu vyinshi bituma abarundi rero baba hanze bakwiye kuba maso, kuko nimwe nkunda kuvuga nti bibiri tubwira ko tuba abanyabwenge kugira ngo tumenye kujana n'ibihe. Rero ivyo mwumva vyinshi muri diaspora ni inkuru z'ibinyoma sizo. Ica kabiri ni inkuru zivugwa n'abantu batategerezwa kuzivuga. Hari abantu bamaze iminsi bagumura abantu batategerezwa kugumura abantu. Aha novuga nk'akaroro abantu bo muri Australia, akagwe k'abantu bane gusa. Abo bantu ntimuzosubire kubata ku mwanya. Je ngo ndakubwira abantu ntimuzosubire kubata ku mwanya kugira ngo mwumve ko mutubata ku mwanya, muzobanze mugende mubabaze iyo bava iwabo, ababaze babegereye n'abantu bahebewe ivomo, n'abantu bavuze bataba twarabahebeye kubera imvo ABCD ntovugira ngaha. No kuvuga abo n'abantu kamere yabo kuva babaho niko bamye. No kuvuga n'abantu ivyo bo batavuze badakoze ntibiba ari byo, niko bameze. Rero urumva aho rero simvuze umwe bamwe muri bo barafise ibibazo. Abo rero singomvye kuvuga n'umugwi w'abantu, mugabo bamwe muri bo barafise ibibazo tuzogaruka kuvuga. Rero diaspora iratekanye, diaspora imeze neza, turi ku kivi, turi mu go rugamba. Nico gituma rero ivyo sinokirwa ndavuga ngo mvuga amajambo maremare. Abo bantu nimwamara kubatohoza muzomenya baribo. Ubu rero tuje kugira ngo twe dukore tubananye ko twiyemeje. Nkuko mubizi turiko turagerageza kuronka ikibanza nico catumye ibintu vyacu bidindira. Nivyo hari ivyo twiyemeje gukora tutarashikako, mugabo imvo nyamukuru ni processus yo kuronka ikibanza twatuza kuronka kugira ngo ushe gutangura kuja ku kivi. Nibaza rero yuko nivyo turimwo nubu tuguma tugerageza. Nibaza ko vuba canze badufise ikibanza hama tukabandanya ibikorwa twiyemeje, ariko ntawo ducira ubanza kuko dufise manda y'imyaka 3. Kanatsinda ivyo twiyemeje mu mwaka wa mbere, ivyo twaranguye vyo birahari, ivyo tutarangura biriho. Mugabo raporo ni miliyandwi yahariwe abandi b'amahanga, semaine de la diaspora bose bazoze tubabwira bose tariki 29 kugera tariki 31 abarundi bose b'amahanga bazobe bari ngahe Bujumbura, bose atanumwe avuyemo. Ariko abarongozi ba diaspora nabo tubasaba yuko boshika ku itariki 25 kugera ku itariki 27 tuzoba turi mu mwiherero w'indongozi zose za diaspora kw'isi. Ibihugu vyose mu ntara zose tuzoba twiyugaranya ahantu turiko turaganira
tuvugana twiyubaka kugira ngo ushobore kubaka abandi, kuko umurongozi adakomeye ntashobora gukomeza abandi, umurongozi atifashe ntashobora gufata abandi, umurongozi ajugumira ntashobora gushigikira abandi, umurongozi w'ikinyugunyugu ntashobora kurongora abantu kugaca kuma batsimiza aca ahindagurika akamera nk'ikivuru. Rero tugomba yuko abarongozi duhura kugira ngo tuvugane ijambo, tuname rimwe, tuzoje mu nama mu ndwi yahariwe abarundi b'amakungu turi bamwe dufise ijambo rimwe dutwaye kandi tugamije gushikana abarundi kw'isi mu makungu. Vuze kare nta murundi numwe ari muri diaspora yatanze ihera giye naho ryo bidolari rimwe afise ingorane y'amahera yatanze, kuko arazi uwo yabaza, arazi naho bibariza, no kuvuga bari updated, barazi aho amahera yabari, barazi vyose ingene bipanze. Mu majambo make nta muntu yovuga ngo natanze amahera ngo sinzi yari. Bajya bose babivuga nabibabwiye, n'abantu mudakwiye kumviriza, n'abantu nabibabwiye. Nimwasubira nyuma mukamenya bari naho bavugira n'ivyo baje nabo batuma, ntimuzoshobora gutumwanya kwabo bantu. Bajya abantu nta na 10 batanze, nta n'igikorwa na kimwe ca diaspora bakora, nta na kimwe bimariye aho baherereye, ntaco bamariye n'abandi. Mu majambo make n'abantu mission nico bajejwe no kuvuga, nta nakazi bafise. Bamwe muri yo kandi nivyo ntako bafise, nuko tariko turasumanya kuvuga abantu. Mugabo nta gutumwanya kwabo bantu. Bajya bose bavuga no kugira bazimiza abantu, no kugira ngo baronka attention. Urumva kugira ngo baronka babumviriza, baronka abantu bagira karima rirenze. Rero abarundi ni bareke gutumwanya kwabo bantu, bava inyuma hanyuma bumva ivyo tubabarira babikore. Uwatanze amahera wese arazi ko amahera we yatanze ari ahari. Amahera yose yatanzwe arazi cyo yatangiwe kugira ko ibikorwa vya diaspora. Amahera ari ku makonti ya diaspora no munsi. Ayandi mahera akora na mahera akora mu bijanye n'ivyo n'ubuzima bwa misi yose bwa diaspora, ahantu uvuga abakozi ba diaspora n'ibiro vya diaspora. Nta kindi ibindi vyose bababwira ngo amahera ngo yagize iki sivyo na gato. Nta muntu yatanze amahera afise ingorane. Ufise ingorane ni utatanze, n'ubabajwe ahubwo n'umuvuduko turiko. N'umuntu avuga ati babagabo twatuzi ko batazoterana intambwe, baraduteranya intambwe. Iyo niyo ngorane bafise. Mu vy'uburongozi navyo mwumvise ko abarongozi bamwe bagiye barahindurirwa amabanga canke tuzobahindura amabanga, niko bimeze nyene. None hari umurongozi adafata ingingo, umurongozi n'umuntu afata ingingo nyene, kandi umurongozi n'umuntu atumbereje mwumvikanye ikintu uragikora. Nivyo hari abantu tuzohindurira amabanga kandi twaratanguye kubikora. Kubera iki? Ubwa mbere amateka arabiturekurira. Ica kabiri ni kubera ko vyari bikenewe kandi vyari bikwiye. Ntituzokwigira twihanganira na rimwe umuntu aza mu burongozi bwa diaspora aje yibaza ngo aje kurondera amahera canke ivyubahiro. Nukuzuzi kuri umusuku. Uburongozi dushaka muri diaspora n'abantu bafise umutima wo kwitanga, setu. Udashobora kwitanga ntibikunda. Utegerezwa kubura umuntu ufise umutima uvuga uti ndaje muri bino bintu, sinje kurondera amahera, sinje gukamisha, sinje gufata kino kibanza ndose ngo nze ndapostinga ngo ndakomeye ngo n'umutegetsi ngo hatandukanye. No, twereke kuzanwe n'umutima wo kwitanga, wo gufasha, wo guterera no guhagurutsa abantu. Naho rero twafashe ingingo ikomeye, umurongozi adashobora kwitanga ntashobora kurongora abantu. Uteza ko ufise umutima wo kwitanga muri wewe kugira ushobore kurongo. Kuko ivyo turiko turakora ni ibintu vyo kwitanga. Guhagurutsa abarundi kw'isi yose bisaba kwitanga cyane. Bigasaba kandi n'umuntu ahagaze neza atahugumbwa, adafise abantu bariko baramukoresha. Akora nk'uwikorera, agakora afise intumbero rusangi agamije n'abandi bantu. Naho rero twafashe ingingo kandi aho turenganya kandi bigenda neza. Narabivuze ko muri diaspora hari abantu baje muri diaspora. Donc bakabamwo bakita ba diaspora atari bo, kuko mu diaspora n'umuntu yateza gukunda ubwa mbere, yateza ko ari umupatriote ukuri, akunda igihugu ciwe, agakunda umuryango wiwe, agakunda inshuti, agakunda abagenzi, agakunda na communauté. Mugabo muri diaspora twasanze hari abantu bita ko ari abarundi bageze mu yindi miryango atari abarundi, bakaca bita abarundi, bakaca bagenda bagasobanya bakabomora. Mugabo bagenda muri communauté iwabo ugasanga abo bantu babaze nk'abantu b'imburakimazi, ataco bamaze, atani ico bimariye, atani ico bashoboye, atani abantu babiri bohamagara ngo babumvirize. Abo rero ni baduteye ingorane no munsi. Abaduteye ingorane muri diaspora na banka amatora. Amatora turahamagara amatora ati amatora arageze, bagahunga. Kubera iki? Kuko barazi yuko atanumwe yobaha n'ijwi na rimwe. Ica kabiri nuko hari abantu bashinze dushira hamwe kugira badukamisha. Bagashinga udushira hamwe bakaza barita abantu aho nikora, abantu bagowe bapfuye kugira ngo bazaraba ingene babaho ku munsi ku munsi. Abo rero twabwiye ati ibisata vy'imbwa vyahiye, aho mwamenye mukamisha vyahagaze, ubumwe tuza kuburonka, hanyuma bamenye gukamisha utuntu duto vyaheze. Naho rero umva abantu bakoma induru,
abantu baguma bacwira aho babere batera induru gusa ibintu bisanzwe cyane. Rero nababwira yuko muri diaspora ntimusubire kumviriza abantu. Ikimenyamenya niki abo bantu bose bavuga none siri ngaha bahamagara ubunyene kuri media mwabwire muti ngo tugire deba ingo muvugire ngaha aye Samuel yaje na komite yiwe ingo mubagirize nta numwaza uzora ko bataca bahunga nta numwe ashobora kuza nisho nababwiye rero iyo umuntu ariko aravuga banze murabona avuga wari we nahavugira kugira mute ku mwanya hari abantu bariko baratesha umutwe abantu babatesha umutwe babajuragiza babagira iki ndabisubiyemwo abo bantu barafise ingorane kandi nitwe teza kubafasha niko rugamba twiyemeje duteza kubafasha ko nabacu duteza kwingene tubafasha kugira ngo ubwa mbere tubamenye hanyuma tumenye ivyo barimwo nabo bamenye ivyo tujejwe kuri bo twarababwiye rero twarabahaye ico no kwita inkebuzo rusangi ko bateza kwigarura bagahagarikira aho bari bagejeje kandi batabihagaritse twebwe tugiye gukorana nabo kugira ngo dufate ingingo zibereye kugira ngo ntibazimize benshi kandi ivyo twarabitanguye ejo rero dutanguye kubivuga ntimuzovuge ngo turiko turarenga karimbi ni kugira ngo tugarurire hafi kinyoma kitararenga inkombe kandi kugira ngo abantu bashobore gukurikira umuntu bazi ntibagume bakurikira ubwiji hariho ibikorwa turiko turakora rero abo bose bavuga ndabisubiyemwo n'abantu ataco bariko barakora ku bwabo na communauté n'igihugu mission yabo no kudetruiza ariko kandi hari n'ababikora batabizi ko ari bo bariko barabikora kuko nababwiye bango rafise état de santé zitari nziza abo nabo tuzobavuga ni byaba ngombwa hamwoze umuntu yose atangura kubwira ngo ninde muri bajyangwa tuca tubivuga kwe mugabo ubu tubivuga muri rusange hari abantu bafise état de santé etari nziza ibatuma gukora ivyo bitari gukora mu ngendo tumaze mu iminsi kuva mbere tugitangura konka amabanga twakibazo byinshi cyane vy'aba diaspora nkuko twabivuze mu kiganiro giheruka ko tugiye kubishikana ntivyakunze ko tubishikiriza kubera ko twaciye tugira ivyihuta tuca turongira turasohoka ariko nibaza ko ubu tuzova ngaha dushoboye gushikiriza neza ivyo bibazo n'amaraporo y'ivyo twagiye turahura navyo mu bihugu bitandukanye kuko aho tuja hose mu gihugu cyose nta namwe twagiye abarundi batatugira ibibazo bahura navyo mu iki gihugu haba hano kuri aeroport haba mu buzima busanzwe bw'igihugu mu ma ministere nka yose hari bibazo ivyo navyo rero twebwe ico tujejwe no kubishikiriza kandi twe tuba turi nk'abarongozi turabarongozi rero tujejwe guserukira abo turongoye badutuye ibibazo turabishikiriza nivyo rero tuzokora vuba tuzobahamagara tuzobabwira nibaza ko tuzoganira namwe n'abandi bose vyega kugira ngo mwumve ku vy'ukuri ibibazo bihari nibihe niki cyo kugira bitorera umuti mbega abo vyega babifata gute canke barabizi ho kugira ngo bashobore kubitorera umuti nivyo rero tugiye gukora nibaza ko bizofata inzira amezi 9 ararumanye ndumurongozi mu kwindwi amezi 12 azoba kwi mu ya tarike nyene tuzoba turi mu ndwi yaduhariwe abarundi ariko nababwiye yuko tuzogira ico no kwita umwiherero w'indongozi muri uwo mwiherero w'indongozi rero niho tuzogira ico no kwita icegeranyo rusangi tuzonashikiriza imbere y'abandi barongozi canke n'inzego z'igihugu muri semaine de la diaspora niho tuzotanga icegeranyo cibikorwa bikuru twaranguye nka diaspora nibikorwa bikuru vyaranguye n'abarundi ba mahanga hari ivyo diaspora nka nk'urunani ariko hariho kandi nk'umurundi cyangwa uwundi mu diaspora yakoze ivyiwe nawe yagiye arakora bigaruka bigateza imbere igihugu ico je no shima gikuru nukubu urugamba rwo kwiyubaka kugira tuzana ubumwe turarurembeje naho rero abari bazingamitse ubumwe batanguye gusokoroka bakava mu gacerere aho ivyo bakora mu kinywabi bariko barabiduza ariko ni sawa bica bifata inzira nico bituma tuvuga ntihagire usamazwa n'amajambo abo tugiye kubacecekesha minsi mike kubera ko ivyo tuvuga ni ibintu biboneka ivyo dukora biragaragara hanyuma ivyo bakora navyo birazwi kandi biroshe kwerekana ko umuntu yataye intumbero canke ariko akora mu nzira itari nziza